nkunda kubiraba mu mahanga iyo ndiko ndaja kenshi abamaze kuvuga ati barabaye abakire bakize iryo zina ubu boss. Umuntu yitwa umukire yirinze kwitwa boss, yakize kwitwa boss. Kuko uzosanga amakompanya akoresha abakozi akoresha plutôt bamurusha ubwenge nihaca atera imbere. Ariko umaze kuba boss ninda zo guhanura, ninda zo kubwira ati burya urushinge turukora uku, kuko we agira ku itegeko ry'ubita boss. Ariko uciuza kuvuga ngo dumu diaspora ndiko ndangura kiriya na kiriya utemera ko baguhanura, utemera guca bugufi ngo burya nk'ibi bisagara byose yego harabuze abakurusha ubwenge. Abantu tuba mu mahanga hari ibintu duhurudukamo. Yes, turafise imigambi tuba twarabibonye, ariko genda bukebuke, slow by slow. Ya bukebuke, ariko bukebuke simvuze bukebuke bwo gusubiza imitahe inyuma. Yego, mvuze bukebuke bwo kwiyumvira baza niyo mitahe, ariko bariko biyumvira kandi niyo mitahe nishobora gukora mu bantu mudakorana. Hari ibintu maze kubona nk'umbantu bagiye mu Bushinwa kenshi, iyo batakiri mu Burundi ibyo bahora bemprota bavana mu Bushinwa bica bihera, ntidusubira kubironka. Kubera iki? Yagize iterambere ry'umuvuduko rimukura hahandi yarari, aca yibagira kubereka n'abandi ukuntu bazobishikako. Avuye muri ako gasagara, avuye muri ako gakartier, bya bintu byahora biboneka biba bigiye bijana nawe. Iryo si iterambere, iyo bayita escroquerie. Umva uba wescroka igihugu ukescroka n'umuryango, kuko upfuye nta kintu na kimwe kizobandanya. Yes, reka ndabaramutse nongere ndabifuriza ibihe vyiza aho muherereye hose. Ndazi yuko mumeze neza mu mpande zine novuga z'isi muri ahatandukanye. Hariyo umwanya abantu turiko turavugana bukeye, hari umwanya turiko turavuganira ko hari umwanya bamwe bwije baryamye. Of course nuko isi Imana yayiremye kandi niko twabisanze. Iyi ni Buja Town TV ku yindi ncuro, turi kumwe no mutumire ariko muri micro igira kabiri. Nawe suwundi ni Augustin Ntunzwe n'Imana ari muri diaspora. Turaza kuyaga ibitandukanye. Je kuri micro ya mbere ni Raja. Nagarose bugira kandi kundi munsi je mvuga ati abaramahigwe nyene umuntu ahawe kuba ari muzima yaramutse. Akaba ari ubuntu bw'Imana. Ni Augustin Ntunzwe n'Imana, umwe mu ba diaspora bava muri Canada. Nako no Murundi asanzwe yibera canka akora ibikorwa vyo bikorera muri Canada no ngaha mu Burundi. Tugira yage bimwe mu bitandukanye. Mbega n'uruhe ruhara Umurundi aba mu mahanga afise ku gihugu cyo kugira gitera imbere? Mbega hariho inshingano yokora mu gihugu akabera akaroro keza abandi? Ivyo nibindi turaza kuyaga ko muri rusange, muri byinshi asanzwe akora ngaha mu gihugu cacu cyo Burundi, muri byinshi asanzwe akora muri diaspora, navuga nko muri Canada mu gihugu asanzwe aranguriramwe imirimo. Of course reka tukwakire kuri kamera za Buja Town TV. Papa murakoze cyane. Izina mwarivuze yego ni Augustin Ntunzwe n'Imana. Ariko benshi ibyo bakunda kuba bazi ni umoja. Umoja nyene nk'ibigize kumva interview ya mbere yo guteka. Gaherukana haraheze n'imisi. Haraheze burya igihe dutanga ama certificate niho wari wewe. Nari ruguru siho nari naracerewe ncanza vyaheze. Twaramaze amezi nkanga hashika 3 turiko twigisha ibijanye no guteka. Ubwo bumenye narondeye ndazana n'ibitabo. Nobo hariho n'ibindi turiko tubazanira kugira abatetsi bo mu Burundi nabo baje ku rwego rwo kubona yuko bariko bakora ibintu atari kujijisha. Abatetsi aribo bakinjitse. Ego hama umva izina baba beshe bakunda ko bazi biri ni umoja. Ariko umoja irimo ibintu byinshi. Hariho umoja line shop. Yego.
hakaba Umoja Shop iri muri Canada. Yego. Hagacabaho Umoja Homes. Yego. Hagacabaho Umoja House. Umoja House. Hariho Umoja House na Umoja Homes. So ni ibintu bibiri bitandukanye naho byose bivuga ku bintu by'uburaro. Ariko Umoja House nzokivuga ikindi gihe. Yego. Ariko Umoja Homes ndayise Umoja Homes kuko nifuza ko umuntu wese yifuza kuza mu gihugu bitarinda kumugora je ndamuhindaro atacandishe nkamuhindaro y'ukwezi kose atacandishe ariko abafise ibintu by'ivyiyumvira aje kwereka abandi kugira abo murungano canke n'abandi kugira baronkereho ubwo bumenyi uze ufise umugambi wo gufasha ivyumviro guterera muki ndaguhindaro nico gituma yitwa Umoja Home. Umoja Home. Ego uno musi twumvise Umoja, hari Umoja Line Shop, hari Umoja Home, Umoja House, Umoja Shop. Ivyo hari umuntu atari karabitahura gushika no musi Umoja Mr. Augustin. Rero nko mu Burundi umuntu ari mu Burundi kuri Umoja yitege Umoja iyahe? Nka Umoja uri mu Burundi kuntu yo yitega icambere si ndi kuri kamera kugira no pose nk'abandi canke ngo nerekana kumenga ndi clever canke umuntu w'umunyabwenge cyane. Yego. Oya ahubwo ndi hano kugira duhugurane. Yego. Ntwavu nkoresha interview nko kumenga nzi vyose. Oya ngomba ko dufashanya. Yego. Ariko naho nyine mu gufashanya dukoresheje ubwenge simave mpuruduka mvuga ibitari ku murongo cyangwa mvuga ibitaroranye. Rero nk'umuntu yegeranye na Umoja. Yego. Umoja kwanza mu Burundi mu Kirundi cyangwa mu Burundi ni ubumwe. Umoja ni ubumwe cyangwa gukorera hamwe ikintu. Umoja ni nguvu mu Kiswahili niko bavuga turi hamwe birashoboka. Kuba hamwe wowe naho nje n'uwundi turi hamwe turakora ibintu bikomeye. Rero ico gihe simaka biba bigomba ko jemba umunyabwenge kukurusha canke ngo naka ngo ko ari muto canke ari munini ngo ni wawe kwiye. Oya Umoja ukuri kose turakunda birakunda. Rero uri impande ya Umoja nkago gace negereyemo kamwe si sagaseshwa rumuri hari hamaze kubona Umoja cyarico. Iciza nuko muzoshika kuri tere mukababaza mukababona mukaraba hanyuma niho byose bo bisobanura kuko je ndabivuze usanga nta matabura gahonze. Ego ti ngo nta nyambo ibura gahonzi. Nta nyambo ibura gahonzi. Murabivuze ati uwegereye Umoja hari arabona akamaro imufitiye. Kisha dushaka kumenya mbega icyumviro cyo kuvuga ati reka mpaguruke nka Umoja cizina Umoja cavuye caje gute? So Umoja yavuye kutibagira iyo wavuye. Yego. Kutibagira iyo wavuye niho havuye Umoja. Kuko jewe nafashijwe n'abantu bari muri ibintu bita Umoja. Mu bisanzwe nakuriye sinakuriye mu Burundi ariko narahavukiye. Yego. Ariko uko nagiye mba ahantu hatandukanye niko nagiye mbona Umoja cyarico. Ariko nari nakunda gukina umupira tukakina n'abana b'imfuvyi abana canke urundi rwaruka rufite ibindi bibazo ariko icadutuma twibagira bya bindi warba Umoja. Ugasanga twakoranye tuko turakina inkino tuko turaririmba iki kandi Umoja byamfashije guca bugufi. Ndifuza guca bugufi naho ndabigerageza bikanga ariko ndifuza guca bugufi kuko ntushobora kuba muri Umoja udashobora guca bugufi. Rero Umoja binyibutse yo navuye. Bikwibutse yo wavuye. Uvuze ati iri jambo canke iki kintu iyo
ndanakivuze canke iyo citirirwa jewe kiba kiriko kinyibutsa iyo navuye benshi muba mu mahanga ego gushika no munsi hari abo muri mashirahamwe ico twakwita diaspora ahatandukanye ku isi kenshi benshi muri mwebwe barakunda kutibuka iyo bavuye mbega kwibuka iyo wavuye uri umurundi asanzwe mu mahanga byari bifitiye akamaro biragufitiye akamaro cyangwa byogira akamaro nk'ugwaruka muri rusange canke igihugu mu gito gitabwa iwabo baca umugani ngo igito gitabwa iwabo utagira iwanyu bazogutahe rero umuntu nico gituma kenshi nakunda kugomba ko umuntu anyita mu diaspora ntugomba sinifuza ko umuntu anyita mu diaspora kuko turi hariya ahanze natwe batwita aba diaspora twinjira ngaha bakatwita aba diaspora umva hose tuba turi abanyamahanga yego ico kintu impamvu kica kigomba kwerekana ko umenga mu diaspora hari ibi urundi rwego ashobora kuba agezeko ariko kanatsindigiye kuraba yego kuba umurundi gusa ukabuza igihugu cy'u Burundi ukaba haba abarundi si accident wagize rero niyo mpamvu ku ruhande rw'iwanje ku muntu mvuga ku murundi akomoka mu Burundi afitiye akamaro kanini igihugu akomokamo ikintu nkunda kubirabira ID canke ibi vya mureka ndengane canke ibimuranga umuntu nta munsi bibaza bigera bibagira iyo wajuva inkomoko n'inkomoko buje hajya barayiharura ko cyane barayiharura kuko wobugira na passport zishika 5 10 mirongo sinzi ko hari abazifita ariko buri munsi bashirako umva wavukiye he ako kantu wavukiye he wumve yuko nahari yuri atakamaro hagufitiye barinda kugashira ko kubikuranga rero ko bagashira ko kubikuranga niyo mpamvu uri mu bantu bafitiye akamaro igihugu wavukiyemo uri mu bantu bashobora kubogora ibyari bigiye guseseka uri mu bantu bashobora kuraba hirya no hino ugakiza umuryango ugakiza ababanyi canke inshuti rero ako kantu iyo ndakiyumviyemo kenshi kama kubona yuko ivyo nokora byose hazotuka igihugu ca navukiyemo hacatukwa agatumba navukiye kuko n'agatumba kaba kari kubikuranga aho wavukiye ni Burundi n'umusozi ivyo bintu barabibaza ikindi kintu naco buri munsi bakubaza abavyeyi bawe abo bavyeyi bakubaza hari gihe bakubaza bumve ko ari abavyeyi bo muri ico gihugu nyene canke ari abavyeyi bo muri ico kindi gihugu wavukiyemo ivyo bintu bibiri ko babibaza rero vyemeze yuko ufite akamaro kanini gakomeye igihugu wavukiyemo canke inkomoko y'igihugu abavyeyi babakomokamo nivyo byateje imbere ibihugu bikomakomeye Singapore Indonesia irikira haguruka Japan China ayo n'amateka tumaze gusoma yego nk'abashinwa aha mu Burundi turabafise benshi ariko ngoma nkubwire nibo bantu ba mbere biga imibereho y'isi yose ku buryo nationalite yiwe n'ahaba yifise yo mu Bushinwa kiragoye uhinduye nationalite mu Bushinwa ukaba umurundi uri umushinwa iyo mu Bushinwa ibikuvuyeko uko nyene ibikuvuyeko vraiment arabo duherukana mu minsi heze ndamubaza impamvu akunda mu Burundi yego acambwira ngo agikunda kubera bene co batagikunda impamvu umunyamahanga akunda Burundi aca kwishura ati abukunda kubera twebwe tutabukunda
Candara impamvu bivuze ndabona ivyo avuze karukuri. Yego. Ujye ugiye kuraba mu mahanga abafitiye akamaro iki gihugu. N'abantu bamaze kubona iki gihugu kibuze. Kuko nawe nugenda gutemberera umushitsi hanyene mu Burundi ukagenda kuramutsa umugenzi muhiri wiwe. Hari ibintu uzosanga hiwiwe ubuze muhiri wawe. Kandi kanatsinda ibice 97%. Bica bigerageza kwigana ibyo basanze mu rugo kwa nawe. Akaba nawe ari byo shiri wawe. Ushiri wawe. Niko iterambere riza. Yego nuko iterambere riza. Rero abarundi canke umurundi ari hanze. Akamara kuba ibyo bintu atavyumvira ko umve uko akamaro afitiye kino gihugu afukamye mu nda canke afukamye mu nda igihugu. Harakantu nagira mvuge nzo kavuga undi munsi. Oya kavuge nimba atacho bigutwara. Okay. Gukunda igihugu ni iki? Gukunda igihugu no gufata ingingo zituma wumva yuko iyo ngingo siteze igihugu imbere uno munsi nyene ariko nizoteza imbere aho wavuye canke muri ico gihugu naho atanze wo kubaka ku gatumba canke naho ata parasera woba waraguze mu Burundi ariko hakaba iciyumviro kivuye kuri wewe cemeza yuko uterereye igihugu niho abandi badusigira niho abandi badusigiye gushika no munsi. Ego uravuze gukunda igihugu niki wacishuyeko ariko nuko cadukenera kumenya wewe hamwe n'abandi ubu batangwe kuvyijukira wanse ko tukwita mu diaspora agenda umurundi reka nze ndakoresha ijambo basi umurundi abo mu mahanga wewe hamwe n'abandi batangwe kuvyijukira b'abarundi baba mu mahanga kenshi mwama mu gihugu reka mfatire kuri wewe cyane cyane ego mbega uno munsi ga Mr Augustin Umoja kwama mu gihugu mu Burundi nikihe kintu muba mutuzaniye buri murundi wese yumva yo kwishimira ko Umoja yashitse mu Burundi? Icambere umenye uko yego abarundi bose ntibashobora kubyishimira ariko uburundi burashobora kubyishimira kuko kugira abarundi bazovyishimire hariho abatitangiye n'uno munsi batarabashimira ariko barashimirwa n'igihugu. Rero ku ruhande rw'iwanje kwama ndi mu Burundi burya n'umwana gira gatanu namuvyariye ngaha mu Burundi. Wow. Rero ijyambere nza mu Burundi nahamaze umwaka wose. Nongera ndagaruka ndahamara amezi nongera ndagaruka ndahamara ndongera simparure sinzi n'incuro maze kuhaza mu Burundi. Ubu ni muhira. Ni muhira. Kandi sikuvuga ngo mu mahanga ndahabaye igihe kirekire. Oya. Nta myaka ishikana munani ndamarayo. Oh. Ariko iryo zina Umoja ratuma naho goba urushinge ariko nkabona urwo rushinge ko rukorerwa hano mu gihugu cy'u Burundi neza bizomfasha kumva yuko hariho ico naterereye mu gihugu. Yego naho usanga kenshi bigoye wavuze akantu ko aba diaspora canke abarundi baba mu mahanga bavyijukiye kuza mu Burundi. Yego mu Burundi turafise impararo. Mu Burundi turafise impararo. Impararo turahuruduka cyane. Gute turahuruduka gute naho ushaka kurara wujuje etage ku munsi umwe wayibonye ahantu bigaca bigutuma guhuruduka ukuntu uzoyubaka ukuntu wayiteguye kuyubaka ukuntu uzobikora byose ukanabishira ku marezo sosiyo ku nkaratasi kwagirane ariko uzi neza muri wewe kuribesha uri kuribesha icaha burya leta ibikwiye gukorera ko iyo abatwabamore bari bafise ikintu kimoreka mu mutima bakwiye guhana icaha cy'umuntu yibesha.
umuntu yibesha kandi akanibeshera birababaje. Maze ndabona ibintu nyene ku ma social media mebiki ugasanga umuntu araje avuye iyo sinzi siko ndacimanza nico gituma navuze ati bibwirwa beshi bikumva bene byo ariko ugasanga kabisa ivyo ari kavuga biranyuranye n'ibikorwa ari karakora rero twokwirinda guhuruduka twokwirinda gushira mu ngiro mu majambo ahubwo dushire mu ngiro mu bikorwa uno munsi aba diaspora bariko barakora ibikorwa byinshi by'iterambere mu gihugu ntivyari imenyerewe mu myaka iheze benshi baridoga ngo barahemukirwa ngo imiryango irabahemukira iki niki ariko uno munsi biraboneka ko barivirayo bakaza uno munsi nka Auguste hari ibikorwa bitandukanye yo bari karakora ngaha mu gihugu byo bari nk'ibihe muri rusange ibikorwa birahari ariko sinifuza kubivuga jewe yego bizovugwa n'ababibona kuko nagira mvuga akantu kavuga ngo simbe nk'abandi reka mbe nkanje yego byiza ibikorwa birivuga n'ahaturi harivuga aba hayivuga kubera hari ibikorwa biharangukira ariko je ciyenja ngaha ngo bimeze uku noba ndiko ndashikuza ariko ari ivyo wawe utibeshe ariko hari ibintu biba biriko birakorwa nico gituma hariho umoja navuze umoja homes umoja house umoja shop line umoja line shop umoja shop kimwe gusa nimwashika kuri tele muzobibona neza cyane uno munsi ivyo bikorwa nyene hari iterambere biriko birafasha mu gihugu na cyane neza cyane cankenera kumenya mbega mu mahanga muba muri iyo muri ko murondera ubuzima muri ko murakora gushika no munsi ikintu uri kurakorera ngaha uri kuteza imbere igihugu cakwibarutse nanje niteza imbere ubwanjye nawe ukiteza imbere mbega umurundi wese aba mu mahanga ataritahura ko ari itunga ku gihugu umuhanuye iki muri rusange population niyo yubaka igihugu chef umaze kuja inyuma y'urugo rw'umuntu burya nico gufatira inyuma y'urugo rwiwe kesha manza kwisobanura rero umurundi aba mu mahanga yego ico no musaba naze mu Burundi amazi arashura ntibagira ibumbeho novuga ko iyo ndiko ndaba nk'ibikorwa umuntu ari karakorera ngaha nk'ubu urashobora gusanga mfise sikuvuga abo dukorana urumva kuko nanje sinovuga ngo mfise abakozi ahubwo nanje nkora muri bo murakorana turakorana yego ariko usanga buri muntu ategerezwa tugakorana nk'ikiringo c'amezi umwaka ariko je ntidukorana udafise vision ico coco wari wese arakizi neza cyane udafise vision ntidukorana kubera ngo ndiha nakoze amasaha 2 mu munsi tukaba duherukanya amafaranga abumwe n'abantu ntidukorana abo dukorana n'umuntu avuga ati jewe burya byarananiye kugura impene ngomba ko ndayigura burya jewe byarananiye ko ndimisha ikivi ngomba ko ndakirimisha burya jewe byarananiye ko nkora akantu kanaka ako kantu gatuma umva ico gituma je kurondera ako kazi nico kimuha akazi neza cyane nico gituma dukorana ariko ngo urumva ngo ngomba ayo kurya iki ayo kurya ntiyakoregwa ucugende kurondera handi ugirana rero niyo mpamvu iterambere mba ndiko ndakorana nabo bantu canke iterambere ku gihugu hariho kujijura umuntu kumubwiza ukuri umuntu urumva ngaha urashobora guhenda umuntu ukamubwira ivyo ushatse kubera akwita bosi akwita ko wumva ico umubwiye yemeranya ariko je ndakunda uwo dukorana akankosora kandi banga rimwe abantu bita ababosi batazi bita ababosi nkunda kubiraba mu mahanga iyo ndiko ndaja kenshi
abamaze kuvuga ati barabaye abakire bakize iryo zina ubu boss. Umuntu yitwa umukire yirinze kwitwa boss, yakize kwitwa boss. Kuko uzosanga amakompanyi akoresha abakozi akoresha plutôt bamurusha ubwenge nihaca atera imbere. Ariko umaze kuba boss ninda zo guhanura, ninda zo kubwira ati burya urushinge turukora uku, kuko we agira ku itegeko ry'uwo bita boss. Ariko iyo mukorana ucukorana n'abakurusha ubwenge, kandi ico gihe kubaho kwawe muri ivyo bikorwa ntibituma akazi kawe gapfa. Canke naho utabuhari akazi kawe karabandanya, kuko hariho ukwiyumvirira mu gihe utari kuriyumvira. Hariho ubogora ibintu utari kubibogora. Niyo mpamvu rero population y'abari hanze canke ababa mu mahanga nibakora ibintu bakosora mu bijanye n'iterambere. Ariko uciuza kuvuga ngo dumu diaspora ndiko ndangura kiriya na kiriya, utemera ko baguhanura, utemera guca bugufi ngo burya nk'ibi bisagara byose yego harabuze abakurusha ubwenge. Nta mukuru abura mukuru nta buri munsi. Ni nkuko utofata mu bantu nk'ubuje twicanye jewe turi babiri, yego cishobora kuvuga ko ndakurusha ubwenge canke ngo urandusha ubwenge. Yego hagati yacu hari urusha ubwenge uwundi. Niyo mpamvu mu bunyantege bwanje utegerezwa kuboneka, utegerezwa byanka bikunda neza cyane. Nico gituma hari umuntu twahuye mu minsi yambwiye ngo aranka abantu bava ruguru ngo batuma ngo batera ambutiyaje ibintu byinshi ngo bagasegerereza. Ndiyumvira impamvu abivuze, ariko nsanga abivuze kubera amaze kuronka utuntu abereka yuko batera ambutiyaje. Yamaze kuba umuboss uracumva. Ariko ntubukwiye namubwije ukuri ati kuba ugeze kuri iyo etape ukaba wumva kujya riteza ambutiyaje. Yego uraza ujya buze we ko wararutariye neza cyane, warubize. Uraza atamanukanya amakara ku mutwe we ko ushobora ukahangayika ijoro ryose. Camvira ubuza amakara umugore yavuye kuvyara, bagomba gutanga amata ku mwana n'umugore aronka icayanko, hama umugore karakurira mu maso gacuvuga ati wabuze amakara. No, nico gituma hari umugabo mu minsi twari kumwe yambwiye ngo yatangaye ariko arabona umuntu ariko arasoza ubwato. Atariko aca yumvira ati none ujya muntu kari karasoza ubwato nanje ngira mu ndege burya ujyayo maririki. Ariko yibutsa aca bati burya abantu bakunda gutabagwa bakorokeye mu ruzi batabagwa n'abari mu mazi. Atani ishure nari mwafise abarovyi umuntu mwubahire ku giti ciwe. Umuntu urakwiye kumwubaha uko ari kose. Niyo mpamvu rero umuntu aje niyo ndavuze akantu ko guhuruduka. Yego abantu tuba mu mahanga hari ibintu duhurudukamo. Yes turafise imigambi tuba twarabibonye, ariko genda bukebuke, slow by slow. Bukebuke. Ariko bukebuke simvuze bukebuke bwo gusubiza imitahe inyuma. Yego mvuze bukebuke bwo kwiyumvira. Baza niyo mitahe ariko bariko biyumvira, kandi niyo mitahe nishobora gukora mu bantu mudakorana. Baze nabo ku kivi, nibaze mu kivi. Tugana ku musozo w'ikiganiro cacu Mr Augustin, ndafite akabazo kanyuma ngira ndakubaze. Mwibi bihe urabona changement climatique, situation sinziza cyane. Ndibuka narakoranye ikiganiro n'umujene ariko arakora igitoro mu ma plastique. Urumva iyo abari innovation, abari terambere, aregeranya ivyo konona yasindimwa. Wavuze ko sanzu narima. Ivyo konona yasindimwa ibihindagura ca kirere, akavyegeranya akabiturira, akabihinguramo ikindi kintu kandi ciza kizana
kimuteza imbere kigateza imbere n'igihugu. Of course rero ndashaka ugire nk'ijambo wobwira abo banyamitahe minini binini, abo kwita nk'aba diaspora abarundi bo mu mahanga, nikiye kintu d'innovation haba mu burimyi haba no mu yandi madomene bokora nko kwiterambere ry'igihugu, nk'impanuro akajambo ka nyuma Mr. Augustin. Akajambo ka nyuma navuze tureke guhuruduka. Ku muntu wese w'umutahe kuko aba yaravunitse, afise uwo mutahe akaba afise ibyo bintu byose akora, yego yarakoze, arafise urugero adashobora kunganira ko n'uwundi muntu, yego ariko tureke guhuruduka cyane, tureke gufatira abantu mu bunyantinke bwabo nkaho ngumenga ntaco bashoboye. Ikindi naco, ikintu ihindagurika ry'ibihe ntibiri mu Burundi gusa, biri kwisi hose. Mu mezi arenganye nk'atanu Canada yose yarabuze isukari. Urabona irabura isukari irabura vraiment. Ariko twebwe ikibazo dufise ubusesanguzi, abahinga basesangura ivyo bihe. Igihe twebwe abandi baba ariko bariyumvira mu myaka 100 ukuntu bazobaho, ihindagurika ry'ibihe rizobandanya, imisozi irabomoka, ibiki amazi azotera menshi. Abandi barabigeze ko baramaze kumenya ati reka dutangure kubaka amazu ku buryo tuzoduga nk'imetero 5,000 habaye mu kiyaga, tugume tubaho, turondere ubundi amazi cijo tuzakoresha. Twebwe rero dufise iterambere ry'umuvuduko munini, tugasubira inyuma nk'ibujuzimije. Ikiuzi kibituma, yego dufise umutahe w'amaboko, ariko ndufise umutahe mu mutwe. Ntavuze ko abantu basara, ntavuze ko abantu batiyumvira, ariko mu capacity yo kwiyumvira ikintu kitagufitiye akamaro, gifitiye akamaro abandi, kiratugora. Nico gituma nguma mvuga abarundi turi ncabwenge muri negative, tukaba ijambo ntavuze muri positive. Rero ego urashobora gusanga umuntu w'umunyamutahe yazanye amamashine y'imiliyaridi nka 5, ntiyigeze ategura akarere k'abazozikoresha. Mu mutwe wumva bimeze neza. Soma ibitabo, jya mu marecherche, imbere yaho uzokora ntuce ukora mu iterambere ry'umuvuduko, yego atankomezi atanzego wiyubakiye. Wowe upfuye na connection yawe ipfuye. Akarorero ngoma ndaguha akarorero. Hari ibintu maze kubona nk'umbantu bagiye mu Bushinwa kenshi, iyo batakiri mu Burundi, ibyo bahora bemporota bavana mu Bushinwa bica bihera, ntidusubira kubironka. Kubera iki? Yagize iterambere ry'umuvuduko rimukura hahandi yarari, aca yibagira kubereka n'abandi ukuntu bazobishikako. Avuye muri ako gasagara, avuye muri ako gakartier, bya bintu byahora biboneka biba bigiye bijana nawe. Iryo si iterambere, iyo bayita escroquerie. Umva uba wescroka igihugu, ukescroka n'umuryango, kuko upfuye nta kintu na kimwe kizobandanya. Rero gukora iterambere ubaho utabaho, iterambere ribandanya. Umaze kuronka connection not working. Not working nuko wewe abakuzi ntubazi, ariko barondera icuri. No, twigwere turamenya ico, baramenya ico turi, tucaye tugihisha abatwegereye. Tiburya jewe muri Amerika baremera ko ndi umuntu ameze uko, ariko tukabihisha. Nkaca ndabiguhisha nkawe ati burya je ndakora isukari. Roma nkuwo yako yatangiye gukora ico gitoro, yego harabuze abantu bize scientifique, bakiga science, bakiga ibintu bijanye ni n'ama electrogene by'amashini, yego baca basoma ibitabo bakamungura ubwenge kuri niveau watarashika ko atarinza kuza kwishure. Kandi tuvuge nk'ubu jewe icatumye nza gukorera mu Burundi cyane, hari company nakorera, iyo company ugasanga nakora ibintu byo gusudira, dukoresha amarobo.
ariko ukiri umwana hari utuntu uzurakora ukumva yuko wowe ukora ibintu birenze ariko bamaze kubona yuko mfisemwo ide ntibemeye ko ngenda ku ishure ahubwo bahasize ishure baca banshira muri uwo mwuga uriko uravyumva ku buryo n'uwundi muntu azonkenera bamanza guca kuri bo kugira ngende kubakorera urumva ico kintu ariko twebwe mu Burundi kiragoye umuntu acazana ibimashine ntabo yateguye nta information ihari ni information y'ukwezi amezi 3 naho nyene bajya ku murango no mwijoro bayitekerana n'ikiriki wowe wahava ugacuvuga wahemukiwe uhemukirwe yego turahemukirwa ariko iyo uhemukiwe ugacuheba n'umugambi uba wari umuescro iyo uhemukiwe ugacuheba ngo ivyo wari kurakora ngo nikubire uhemukiwe nawe cyo bacakuzanya cyari guhemuka cyari guhemuka rero ico novuga imbere yaho ukora umugambi wari wo wose nuri kurakora ibindi bandi batakoze ja muri bibliothèque soma ibitabo ganira nibagira amasemina y'ugwaruka naho bataba bariza amashure barafise ndemanwa kavukire basi namba iyi microphone ndayifise uwayimviye yize ku ishuri hari ukuntu yatanguye kwiyumvira anaguha akarorero na gitabo nasomye cwagize kamera baragiye ari abantu 10 yego bagenda kuraba ikintu bariyumvira ati wowe uze gufata ino nimero wowe uze gufata iki wowe bagiye hamwe ngo bagikore umwe aribagira bibasaba gusubira aho hantu aravuga ati none twokora gute ikintu coza kirafata ibintu kiza kubitwibutsa imbere yaho dukora ikintu ariko mvuga iyi kamera ntiyayize ku ishuri uri kuranyumva yavyumviriye mu mugu w'abantu ariko wumve ko yumviye gukora kamera kugira akora ivyo ari kariga ku ishuri ariko no munsi kamera nitungishije imiryango n'imyuzukuru ariko atayize ku ishuri urumva ndemanwa irema kazoze y'ahandi hose y'igihugu cose y'umuryango wose ishure dufata kujijuka kugira ndemanwa ironka inzira icamo kuko ufise ndemanwa ugajuja ku ishuri iratobora uraca no mu rushinge mu kanani kurushinge ukabona ibiri nyuma niyo bita binocle urumva uraca muri binocle ukarenga umusozi ugatoboranya nica abandi be baturusha turazana ibintu abandi batanguje bikatunanira kwa avancer canke kubandanya kubera iki tugomba kugira ku mapine tutazi ukuntu yakoze neza cyane reka tugushimire cyane Bwana Augustin murakoze cyane warutubwiye ibishoboka warubabwiye ibishoboka nanje nibwira kandi ego neza cyane kubwira ikintu ntibwira ego ndiko ndaguhenda neza cyane yari Augustin Ntunze n'Imana umurundi asanzwe aba mu gihugu ca Canada abakurikirana ikiganiro gushika kuva ku ntango gushika mu mpera twariko turayaga ibitandukanye bijanye n'iterambere ry'igihugu canke n'iterambere ry'umuntu muri rusange ni umoja rero nizere ko nitwaba rondera ikindi gihe muzoduha kanya karibu cyane naho nashimye kuvuga ivyo nkora nifuza ko ari byo vyivuga mugashika kuri tere naho ntazoba ndahari keje simba ndahari ushobora gusanga nibereye mu ndiko ndakora ikirede yego kuko kurima nivyo bibeshejeho igihugu neza cyane kandi tubibandanije byofasha igihugu neza cyane yego ikibabaje nuko atanabarimye 15 dufise mu Burundi buforoni igihugu ni hatari Canada gusa bizoza akajambo kanyuma Canada iforoniswa n'abarimyi batarenga ibice 25 nico gihugu ca kabiri kwisi kinini abarimyi nibo ubwabo nibo baforunisa igihugu ca Canada barabirimvira ijoro n'umutaga ukuntu igihugu apana ino dufuruniswa n'abakomersa oya abarimyi tuvuge nk'ahingano izihaba bari bakwiye kuba bafise nk'abarimyi 100 arico barimwo ariko byaranse ariko sinovuga byaranse sinzi simave nanje mpuruduka muramba bizoza ni bukebuke ugire ibihe byiza ni umoje ego reka rero dushimira abadukurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera bye bye hasta la vista.